wiwe Yesu yangize umwana wiwe mu majana menshi yangize uwiwe. Sawa shasi. Hello guys, maramutse cyane muri vanya naho muherereye birashika aho uri hose. Sinzi ko waramutse cyane uba wiriwe ariko tu ndazi neza ko umutekano ukwiye muri vyose. Nkuko twabisazerana turamenyesheje ko bizokoma tubashikiriza ibigano bimeze neza byo kwizigirwa canke byo kwizegwa. Ukuri buri kimwe cyose tubahereza ibintu bimeze neza bitwika bimeze neza. Kuri micro za Nyishu Media mwari kumwe na Marisungi canke Mr Swing canke Swingi z'Imana bivanye nuko wumva wobushaka kubivuga. Ntarabandanya twafashe urugendo rure cyane uko naho tugeze nkumbure nubwo twozimera twashobora kutarangisha ariko tu kazima dufise telefone tuza kumenyesha uko nta naho tuzi ariko imbere yuko tubaneka tubanze twakira umutumire dufise imbere abakunzi ba Nyishu Media. Hello sister. Hello. How are you? Fine. Gusa nako ko nyene nzi ibisikese cyubura kwibandanya kuko naho ko nyene nzi hama mwiriwe canke mwaramutse? Mwaramutse. Ku mazina ni bande? Ku mazina nitwa Igiraneza Chanceline. Igiraneza Chanceline. La Shasha. Okay, nkuko bisanzwe turi kumwe na Chanceline batazira la Shasha ariko ndifuza kumenya Chanceline uno munsi no mu mama canke no mwigeme? No mwigeme. Okay. Bakunzi ba Nyishu Media murumvise ko no mwigeme nkumbure sinzi ibintu tazogenda tubimenya cyane. Nkuko bisanzwe twashoboye kumugendera nkuko tumuzi kuri byinshi bitandukanye. Jewe ndamuzi kuri byinshi yakoreka no munsi bimwe bimwe wenyene ubwiwe agenda bitwibwirira. No munsi Chanceline ninde dushatse tubashatse kubaza ngo ninde shatse kubaza ati mbego no munsi Chanceline usanzwe usenga cyane uri umupagani? Ndumukiriso. Uri umukiriso. Ndasenga. Numukiriso bisigura no umwemeramana. Chanceline ndakuzi mu bintu vy'amafilme cyane komeri cyane muki nukuri cyane barakubeshera. Vyarigeze kubaho. Mbega niyehe ntambamye wakinira hehe? Nakinira muri Burundi Talent TV. Mbega muri ico gihe wakinirayo niyihe ntambamye yoba yarahabaye kugira ngo ube uno munsi utagikinirayo canke urakinirayo ushatse kubimisha gusa? Oya sinkinirayo. Kuba naravuyeyo n'impamvu zanje zabitumye. Atari banga ushobora uzitumenyesha kuko birashika Nyambari TV online ifise ibiganiro bicako canke amakomedi canke iki. Natwe urashobora gusanga tubikora canke abagenzi ko baradukurikirana ugasanga barabikora. Barashobora bavuga ati nkumbure kya kintu catumye Chanceline ava muri rya TV canke yo ntambamye yarahuye nayo. Reka natwe tuyisunge kugira ngo nkumbure urazi ko jema batubwira ngo dukundane kandi iki cyudashaka kuba gukorera ntukagikore bagenzi awe. Ruhamwe wosanga ari ntambamye zina yoba yatumye uvayo. Wo tumenyesha natwe ukamenyesha n'abakunzi ba Nyishu Media kugira ngo baze bashobore kumenya ico bashoboye kubikuraho. Ego. Kubwanje nabonye ko ntobifatanya na gospel. Ariko menga ntaco vyari bitwaye ku giti canje kuko naje narigeze kuririmba ntaravyibagira ariko ubu navyibagiye nkumbure nzo kurondera usubira ubinyigishe nshobore kwibuka nkumbure bimwe sivyo zigishanya. Okay, uravuze ko bitari gushoboka ko ubifatanya na gospel. Usanzwe uri n'umuririmbyi wa gospel cyanye n'ibyo gusabya rwanya na adoration muri eglise? Oya ndi umuririmbyi wa gospel. Nkuko bisanzwe mumvise ko twagiriwe amahigwe tukaba turi kumwe n'umuririmbyi wa gospel. Woshobora kuducishiriza ko cyanye kwanza mbere yuko bananye ibindi uba urafise urubuga rwo ukoresha cyanye Facebook cyanye YouTube cyanye iki? Ego, narifise YouTube, Facebook, Instagram. YouTube witwa gute? Chanceline la Shasha. Na Facebook nuko nyene. Hari igikugwa cyawe cyo bakimaze gupostinga ko mu ndirimbo cyanye filme nkuko wari usanzwe warabikora no musika warahemukiye abantu? Oya sinabahemukiye. Mbe nkubo usanga ari cyaha wakoze nkumbure hari abantu uko filme uno munsi mbe ndakwibarize Chanceline ugikora filme wayikora ku ntumberi yayo? Novuga ati nayikora ku ntumbero z'uko byo nokina so kwigisha benshi. Sawa, mbega umwarimu iyo yarasanzwe ariko arigisha abantu abanyeshure biwe haba mu nyuma bw'abwarimu akabuhe batamvonye zina zitumye z'abantu zigahebwa abagize neza canke abagize nabi? Mwico gihe abagize nabi mugabo jewe nakubwiye ko ntashobora nabona ko hari impamvu ziwanje nabona ko ntoshobora kubikora kubibandanya
ego mbega hamwe hoba hariho abakunzi bawe canke abafana kuko umuntu yinje muri ibi bintu muri filme canke comedy canke indirimbo abatuma abaho cane n'abafana kandi urasanga hariho hari vyo wakina ugaca usanga vyarabanezera cane gusumba ugasanga bariko barifuza kuboko mubabona ibiganiro vyawe canke filme zawe ariko uno musi bariko barabura impanuro nyinshi cane kubera ko baba warabihevye ni cyahe ikintu bamenyesha ko nkumbure bavuga ati twebwe uno musi twarahemukiwe twarafukamwe mu nda weho haba hari naho twokwitwara twashobora kwitwarira bivanye n'ibintu baba bahora bashikiriza bimeze neza ni cyahe nakaye kajambo mubabwira akajambo nababwira ko nabatumirira abafana banje bakaza bakankurikirana mu bya gospel ego kuko nto nabonye ko nashobora gutanga impanuro zikwiye cyane zimeze neza bakunzi banyinshi media murumva ko muri filime ntiyashobora kubitanga byose nkuko bikwiye ariko arumva ko muri gospel azashobora kubicisha nkuko bikwiye kuri urwo rubuga rwa YouTube ni cyo kintu umaze gupostingako hariko video zibiri za challenge za izindirimbo canke za filme zindirimbo hari indirimbo umaze gukora ego ndanabatumirira muze mwitegure vendredi le 24 irasohoka uzoshirako video canke audio ni video uze wibuka uyindongekere sivyo ariko nagira mbaze mbega wakoze video utarakora wakoze clip ya yindirimbo utarakora audio canke audio yawe urayifise bizosohokera rimwe reka shasire maze ndagusabe ushobora kuducishiriza ko twumve ko atari vya bintu nyene hari ibintu vyo guhatahata wumva ngo je nkaje ndakunda kwemera ko numuririmbyi ariko unyumvise muri microphone uca wumva nyene ko mbega ndashoye cyane mugabo urayivugiye kumbaza ugaca usanga urujwi ukamenga ijwi nagibagiriye muhira najane gucisha kusivye ko ijwi ryo kuririmba naresize muhira no muse ntajye nimutse kugendana rero ndashaka shasire ushobora kuducishiriza ko twumve ati wa muntu vy'ukuri ntiyibeshera niwe nitwavyumva yanye muzokumva ati ni yanaka bishobora kutugirira ikimazi shire kuri yiwanje canke ryo yose oya nashaka yiwawe hanyuma uraza hari nubwo nagufasha numvise bishoboka usibye gusa ko ijwi nagibagiye sawa yarantoranije Yesu yangize umwana wiwe mu majana menshi yangize uwiwe sawa Shaseline merci cyane kuko indirimbo utarasohora si byiza kubandanya ko byinshi hari igihe abasi barakahara kuko kuzo nyinshi bazandezeye ko nta kibazo na kimwe cisha ku kuyine indirimbo isanzwe hari uririmbe mu gato yatwumvirize nkumbure twumve nyene TV kuri ibi bintu bimeze neza ari ushobora kurimba yiwawe gusa ugasangiza abantu udashobora gukora naho rimbe gato no mvuna se kuyiwawe uyibandanya nkumbure ntipave bakumenera gafu sivyo okay amfitiye ndemero kugufasha mu kiganza ciwe harimwo ivyiza gusa bineze z'umutima harimwo ivyiza gusa bineze z'umutima abakunzi banyinshi media kumbe ijwi nibutse mwo gato mu majwi nkumbura basanze bafise harakonoshana nako nyaraka yaje kunyigisha ubunyene reka Shaseline ndakubaze iki naco turumvise ko vy'ukuri uragerageza kandi urashoboye noneho ikintu cyose umaze kubugikunda uba wamaze kugikunda genda kubaze mbega kuririmba we ni impano yawe ko mu buzima hariho impano no gukunda ivyo abandi bantu bakora no kwiyumvamwe ikintu muri ivyo bintu ushobora kubisobanura mu gute kuri jewe ni impano yanje burya impano irondegwa aho biri hose urayigaragaza kirya naco urondera iyo uhagaritse gatona n'imisi ibiri gusa usanga vyatakaye ariko uravuga ati je nubwo numara umwaka nariko ndagira ko ari impano yanje vraiment ndumva ko umutekano uguma ari wa wundi nyene Shaseline nagenda kubaza ikindi kibazo mbega kujya wumve kurimba gospel ni ntumbero iyahe ufise ku buzima bwawe canke ni ntumbero yahe ufise ku bakunzi bawe kugira ngo winjire ku bintu bya gospel intumbero mfise muri ivyo nuko ivyo noririmba canke ijwi nosohora yohindura amahanga menshi sinzi ko utahora amahanga ndavyumva mvuze amahanga ndavyumva gose
bigatuma wararusha ruhuka bigatuma waragwaya akira ego. Mbega Shaserine uno munsi uwo bufise management iriko yakufasha muri ivyo bintu vy'indirimbo canke niwe uri papuki mama nkuko muhora numva abandi babivuga? Oya nta management fisi. Aho rero nandi numva uzavumera management ko mvu ushoboye kwifasha nanje ndozufasha sivyo none? Oya sishoboye kwifasha gusa. Basi urageragira urafise gucumbisha kumwe. Ndagenda nkabwira abavyeyi ati papa atukunuku nuku. Shaserine uno munsi mu buzima busanzwe akora iki? Ndo munyeshuri. Wiga mu wakangara? Mu wa gatatu muri kaminuza. Muri kaminuza uno mwaka urashobora guheza? Ego. Imana ihabwe icubahiro kuko mbega nihe mpanuro ushobora gutekera abandi bakobwa bagenzi aho uno munsi abantu babonye ko agira heza amashure ntiyitaho muri ivyo bintu vy'Imana cyo vyo kuremba gospel ahubwo acabona ahantu aza kuja ko nk'igiju ryawe urijanye muri karaoke vy'ukuri ntushobora kuvayo udatahanya amahera ari munsi ya 30,000 buri munsi. Ni kubera iki wowe washoboye kuvyumvira gukora ivyo canke barabiguhatemo na wifuza kuja muri ivyo vy'abandi kuja muri karaoke kugira ngo ijwi ryawe ushobore kurivyaza mu musaruro? Oya habe namba. Jewe nkuko nabwete ni impano yanje kuva kera nkiri umwana hose namye mvuga ati jewe nanje nzogera ku rwego rwaho nshobora kugaragaza impano yanje ikamenyekana bashobora kuyimenya ushobora kufasha beshi. Ego. Okay, reka tugushimire cyane Shaserine uno munsi ko twagushitse ko ndibaza ko n'ikindi gihe tugukene uzoshobora kutwemera urabitwemereye? Ego. Ko tuzokwakira uranyuma kuzo mu kiganiro indirimbo kuva igisohoka ata wundi muntu urayikiganiye uvyemere imbere ya televiziyo kugira ngo ntuzavunye hakana igisohoka maze gusaba ko ari umuntu wamera gusubira kuzoza kuvugana hari wamaze kubinsaba basi nzobo wa kabiri. Sawa nta kibazo. Okay Shaserine nakaye kajambo ushobora gutekera abandi bigeme bariko barabibamwe no munsi badafise intumbero nyezina kugira ngo bashobore kumenya ivyo barimo n'ivyo batarimo? Impanuro no batekerera nuko boba abo baribo ukaba uri wapana kwivanga. Ego ntibivange. Okay nukuri urakoze reka tubashimire bakoze INYISHU media utarakora subscribe reka uno munsi ubikore wowe utarabigira bigire kuko vraiment hari umunsi usanganye n'umwana ejo niko natembera asanga abana barako barakora subscribe na share kuri INYISHU media reka nawe uno munsi ubikore nkumbure ibintu bizobandanya bigenza neza. Turabasize ngo tubahereza ibintu bize nyuma ya kamera mara kubona Bobo Vanchi ariko aratora ama image ameze neza uno munsi nkumbure murakoze.